ubu ndayita nka edition ya kabiri. Nabonye Selemani si hari cyambona umwana wanje ari hafi yaje ngaha naanza kumusinda mugabo ivyo ni by'umupira na kibazo. Nikamuona yuko karibu yangu nikasema jua nini simuiti mtoto wangu. Tuvugisha ukuri ukuntu tubibona niwe asigaye ari nka image yacu mu Burundi. Iyo si ibintu byo guhisha cyangwa ibiki. Penye amefika kweli twarahashitse natwe mugabo penye yanafikia na yeye tunaona kama image itakuwa nzuri sana. Donc tuje turashirikira abantu kandi tukabivuga bakiriyo. Ili na yeye aone kama wakubwa zake tunafurahia wenye anafanya ili tumsuporte. Nikaongea na mdogo wangu turavuganye vema nivyangoye kuko n'umwana wanje. N'umwana wanje nivyangoye twavuganye nabashavuga ko ari ikintu ciza kuko kenshi yamafasha abantu nca nabubwira nimba ufasha abantu hari ikintu tufasha nitwakora ico kintu nabandi bashababona ukuntu ikintu twakoze ko ari geste nziza initiative nziza nabo bazoca bafasha mu bundi buryo. So twe nkuko mutuzi twakazi kacu umupira Imana yaduhaye ku umupira na maguru catubona dukoresheje amaguru iwacu tubafasha byinshi ivyo bokoresha amaboko ibintu byose mugabo kujica mu maguru iwacu. Nikasema kwa patu sisaidie watu kwa jina lenye Mungu alitupatia nitwihaye twebwe ni Imana yaduhaye ubushobozi ni Imana yaduhaye itara dufise camvuga reka dufashe kwivyo dushobora gufasha. Jensiri twayikura gufasha bimwe kuri twebwe ari byo dufise alhamdulillah ngo tubivuga tuko na ule uwezo tunaweza tukasaidia lakini tukijichanga pamoja inakuwa ni vizuri. Mko waivuga l'union fait la force soko mu Faransa. Okay. Na bitoye. Nikasema kwa nini tusisaidizane kufanya pamoja na wengine. Nicho kituma boni mbele yacu turi kumwe n'abamenyereza tuko na sponsor officiel kwa hapa BBCI vraiment Imani bafashe endelee na wasaidia mwatuwe hafi nikiwa na dadangu hapa na yeye Mira mwatufashije namwe yebye Imani bafashe kandi gume babasha kwa gisi mnasaidia watu ni ikintu ciza vraiment gusupporting abantu bariko bakora ikintu nk'iki kuko na uzejo yiwe hakuna mwanajua kesho takuaje lakini ukisaidia uwezi kujua mtu atakusaidia na wewe.